Nibisanzwe ni hamwe bavuga ati nda y'umwori ibonekesha gasamo buryo uja kuraba abagabo nk'aba BALUTAZARO nini wacu bariho ujya nuko vyagiye habona ayo mashusho akaja habona mugabo kijya gitigira ugiho kiraba hariho ndaza abusanga abagabo muri akarere wacu na bamaze kurenza kijya gitigira nibisanzwe ni hamwe bavuga ati nda y'umwori ibonekesha gasamo buryo uja kuraba abagabo nk'aba BALUTAZARO nini wacu bariho ujya nuko vyagiye habona ayo mashusho akaja habona mugabo kijya gitigira ugiho kiraba hariho ndaza abusanga abagabo muri akarere wacu na ubwambere hoho hariho abantu usanga baganzwa n'ibigumbagumba ku rugero bavyita mpwemu yera ugasanga bobo hari n'uzumva avuze ngo rimwe kabiri gatatu ngo tuvuge mu ndimi twese ukumva bose hariya guhera inyuma habumva ni ntibibaho nizo bigwiriye hano mu mashengero hano oya si poeme abantu baborotse bavuga ati rero twese turayizi ku mutwe ngo tuvuge siko bimeze muri ico gihe abantu bageze ahantu badashobora gutandukanya ibigumbagumba n'ijwi rya mpwemu yera nico gituma kesho dusanga bibwira ngo bafese ububasha bwo guhagarika ibintu byose kuvuga ngo ndahagaritse urupfu nkande uruhagarika gute bagenda kuri rya jambo ngo byo gutegeka kanwa kakoze Imana karategeka wahawe ububasha mwijuru no mwisi gukandagira scorpion nibaza ko bagendera kwa abantu bafata ibintu byo kudatahura kwabo kutamenya bakabyitirira Imana karatari byo iyo byo gutegeka renga ndakubwira hari ahantu wumva bavuze ngo ijambo ntabwo kuri shobora kurisoma ukarisigura kutariko utumwe n'amaranga mutima cyo bigumba kuma ngo aho muhonyoze kirenge hose ndahabahaye karahari ego umuntu ugasanga yagiye mu irohero ariko azunguruka igipangu c'abandi ngo mana ngo urabona ngo wavuze ngo aho mbonye ikirenge hose ngo urahampaye mu mutwe akibaza ko vraiment hari Imana yavuze yuko yamuhaye siko bimeze ngo muzokaragiza ikirenge hose azoba ari ngo ndahakiriye mu izina rya Yesu no twenda bicakira ama etage abantu baruhiye titre propriété ihinduka ngo yandikwe kuri wewe uravyumva ntibishoboka ni nkabije bavuga ngo cakira ubwo ngo cakira imiduga mwese mu kwizera ni muzatsa bagahindira mu muduga mu gitesi ntibikunda bakademara ngo mu isi imwe mu kubwo kwizera umutima wabuze ati Imana inzu bazimana ingene baronka inzu nusuko ngo ndahahonyoye ngo bara suko parisere zigogwe bucyo abacamanza amatongo yose ababayagwabo abazi Imana hano mu kibuga azwi nka prophet Modeste atangaza kujya tereke yuko ata umuntu azopfa wanashaka bakanapfa ku bwinshi cya kintu nka wewe nk'umuanalyste kuko je hari uruhande rumwe ndanakubona nk'umuanalyste mu bintu bitandukanye washakiriye guteka muze ubwa mbere hoho nta kucakira gushasha kuhari Bibiliya irahari nitwereka ibintu byose Bibiliya tubwira ngo tugwanye umuvugishwa n'ibyo avugishijwe ariko tubisuzume nivyashika azoba yavugishijwe n'Imana nizo yabivuze ariko nibitashika uwo muntu azoba ari ibyo yigeneye yikuriye umutima wiwe azoba yabesheye Imana urabyumva reka durabe mu gusubira mu vyagezwe niwe murongo je natanze kandi no kuvyishura byose gusubira mu vyagezwe 18 kuri 22 uravyumva gusubira mu vyagezwe 18 ku murongo wa 22 havuga ngo umuvugishwa azogirisha avuga mu izina ry'uhoraho hanyuma ntikibe ntigishike ico kizoba kitavuzwe n'uhoraho uwo muvugishwa azoba yahangaye kucigenera ntimuze mu mutinyi nta mukozi w'Imana bangamira Bibiliya niyo itwereka ukuri n'ikinyoma hamwe wokora ibishikiwe na Bibiliya nkavuga ko zibitari byo zandiko ndakubangamira muga hamwe no kebura abantu ntico kintu cyavuzwe ni kinyoma kuko kuri mbona muri Bibiliya suko bivuga suko bimeze muri aho twe babiri rero umenya ati abantu bagwana nukuri n'ikinyoma byahuriye mu rubuga rw'intambara tacho dupfa nabo ntari cyo dusangiye kindi uretse uko twese turiko dukorera Imana
rero iyo ukorera Imana yikorere mu kuri muga ntubesha abantu kabisa tushobora kubwira abantu yuko boreka kuja gukora ngo baje gukora akazi barondere ibibatunga ngo uce babwira ngo ibintu byose barabicakira mu kwizera bagacamara iminsi 6 mu ndwi umuntu akamara iminsi 6 iminsi 21 iminsi 40 ari ngaho mu ndimiro hiwe ntiharimye umugambi yahora akora nta nakaza ataravize ntari karakarondera gushumura ko avuye ngaha atahanye vewiti yo mu mpemu atahanye inzu ya etaje yo mu mpemu Imana ni Imana de principe ifise uko ikora yavuze ati mukore nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu hariho igihe umuntu aca mu mwijima mugabe yo yihanganye Imana ikamumurikira bukeye nabo ugasanga araserutse mu bandi ni byiza yuko abantu bamenya ko nta bundi buhungiro bwizewe bukiriho uretse guhungira ku Mana ubu kuganyira abantu no kwiyararaza no kwimanira ibanga uzobwira abantu ibyawe bagushira hakurire zo sosio abana bashire ku mastati abandi ucubikiyago ku marigara no mu masaro y'abandi rero umaze kumenya ko urukundo rw'abantu rwatimvye menya ubwira ibyawe byose birashobora guhinduka bose birashobora guhinduka mugabo Kristo tahinduka Imana ntihinduka uko yarejo ni kuri n'uyu munsi ni kwizokwa bimeze rero cyo abantu bakwiye kwegera Imana bagasenga kuko badasenze ndakurahiye umunsi umwe bose bazohurira mu isoko no kubiti hejuru bagiye kugura ibiziriko baje kwimanika abantu kera umuntu yaragira inshuti akagira abagenzi akagira n'abakunzi umugabo muri abo hakaba mwubita inkoramutima rero ubu zaraheze ntazi kihari inkoramutima ari wa wundi ubabara ukaja kurira ku bibero byiwe ukaja kuririra hari akagufasha kurira wanezerwa hagufasha kunezerwa byaba nibanga ukari mubitsa akazoja mu mva rijanye mugabo no munsi abo ntayigeze yigera rimena abo bose no munsi rero ntabahari abitwa ngo nabagenzi no munsi yo gukunda avamidi après midi sihari yagiye yabivuyemo kera ari mu mugwa abansi bawe ari mu bagukritika ari mu bavuga intege nke zawe akanavuga ati je nabibonye kuva kera kujya takintu kizova nabibona kandi mu gitondo mwasangi no mukuramukanya mwagwanye munda kandi mwabwiye ko muri abakunzi mukundana yakubesha Dico Entertainment turashima uwahabaye niryo zina ridushoboza kubandanya twubaka entertainment hasi hejuru ariko tukabazanira bya biganiro bita ngo biri serious bya bindi byubaka bya biganiro uraba ukagira icutoye bikagusigira inyigisho ni muri ya ntumbero n'ubundi yo kuvuga ngo ugwaruka rugira ico ruterereye mu migambi y'igihugu je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Doctor of Love aka Dico ayos ubundi munsi dasanzwe nakira kabisa hari abantu twita ngo na legend ukamuraba haba kwishusho no kwizina nivyo yakoze abantu bakavuga ngo ni legend kabisa uno numwe mu bantu bafite ikintu bamaze nuno munsi bakimariye igihugu yitwa Mbayahaga turemerewe no kurivuga niryo benshi banazi umwe mu batama batwibagira no ku ruhande rwa divertissement ntabwo mutwibagiye muri mu bantu bake bivanye nico banajejwe mu gihugu baho umwanya ugwaruka bamwe mbere bakinafata ukundi kuntu menga nta ibintu barimo ntivyubaka cyane oya ndabibwira kubera nanje burya byinshi mu byonze nabyigiye kubasunza imyaka je kenshi niyo ndi mu buruhuko bw'abana tukiri mu mashuri yisumbuye wasanga kenshi jewe ntakunda kugenda nabo tungana nakunda kuba ndi hafi y'abatama abatwita ngo abasaza no nkumviza ibiganiro byabo baca imigani nkayumva rero nkagenda ndungura nico gituma rero numvise ko hari umuntu ugwaruka ndondera nico gituma nemera nkamuha umwanya ko ugwaruka burya nibo kazoza kabisa twe turiko turanyerera tugenda niyo bazodusama tugeza imbere niyo mpamvu mu mutwe muri babantu bavuga tuno umuntu aratiyayaza ibintu byinshi umva ko mwatangiye kugendana n'inzu z'ibitabo kera nkuko nako tuvuga ati reka twegere umutamahari yobura n'ibintu agenda tuvunguriye bo iminsi mibi ntibabaza gusa ariko iranigisha
umvise ako kantu atleta ndi kumwe n'umukameramani agukunda cyane Imana imuheza nibaza ko hari umwe mu bantu kino kiganiro kigiye gufasha Imana kuko imuheza niwe wa mbere agihonjeje kitaranasohoka yego kabisa kabisa waruvuze akantu kadusubiremo ngo iminsi mibi ntibabaza gusa no kwigisha irigisha ijambo nubwo ikiganiro cyo gihera bwana Afrika mba numva ririmwe ibintu byinshi cyane Ririmwo so mze byinshi. turakwakiriye cyane kuri Dico Entertainment Yego. mwisange mu kanya tugiye kumarana tuyaga byinshi nkuko nabivuze ziba ari inyigisho zigamize kubaka ubona ko muri nabubatsi mwagiye mubigaragaza ahantu henshi hatandukanye umeze neza ariko impera y'umwaka irikira batwara gute nta gasonga nta gasonga dufise byizigiro twama twiteze Kristo ko aza kutujana isi iri mu mibabaro n'agahinda kenshi abantu benshi bararushe abantu benshi bamerewe nabi hari n'ababuze ibyizigiro rero namwe murabibona turabibona rega byari byaravuzwe nuko abantu mutabisomye muri Matayo 24 Yesu yarabidondaguye atanga urutonde rurerure rw'ibintu bizoshika mu minsi ya nyuma yego avuga yuko urukundo rwa benshi ruzotiba yego urabona no munsi abantu barankana imiryango ntacyo gifasha abandi ugasanga inzara irahari mu isi yose intambara ingwara z'ivyaduka abavugishwa y'ibinyoma ishano ryose ibi byose muri ko murabona ku bantu bizeye Kristo bakamenya kuyoborwa n'ijambo ry'Imana agishasha kirimo kumbe twicwa no kudasoma nta kindi byose biba byarahishuwe twokabaye tubizi kumbura aho n'ibintu tutaba dutangaye ubibonye ukavuga uti ibi ni bimwe yari yaravutse ni ukuvuga nk'ubu ibintu biriko biraba wa mugani wanyu uravye no munsi abantu bariko bararira ibihe nibibi abantu barataka ubukene ugwaruka abakobwa kurongorwa shwi abasore barifuza kurongora bakabura uburyo hirya no hino turaba imbere tukabona umwijima we iyo biravye ubibona muri angre y'ibihe bibura imisi y'iherezo canke ni bya bihe bishika kwisi n'ubundi nkuko intambara zisigaye ziba zigahera zaruzagabura zigatera zikagenda ariko abandi bantu bakabandanya bagasurvivinga bakaba isi siko yahoze hari bigenda bihinduka ku munsi mugabo ugomba kumenya neza ibiriko biraba mwisi ukwiye gusoma Bibiliya kubera itoroshi umurikisha ibihe ugezemo niho ucubona rero uti mbega tugezehe mu bisanzwe Yesu Kristo yatanze urwo rutonde Paulo yongera avyandikira Timoteyo kwibi nibizo hazo ibinyamugigima kwisi henshi murabona ko biguma bimenagura amakonti nahe hazo imyuzurira murabona ko biba ingwara z'ivyaduka hava covid hakaza izinkende ibigwara byinshi biguma biza ku munsi ku munsi aho urukundo rwa benshi ruzotimba ivyo nibaza ko atayo babwira mwese murabibonaho mubaye uravyumva do gasanga abantu ubukene burahari gasanga uruzuba rwarateye inzara irahari ibintu zinzige zarateye imbuto z'ubu ntizikimera abantu gasanga ni ngorane ihanga rikagwana n'ibindi ahantu hose bumva intambara aho batagwanye barashamiranye ivyo byose byanditse muri ico gice nakubariye cyo muri Matayo 24 ubuvugishwa bw'ibinyoma uno munsi abantu basigaye babesha incuzi isumba izuba hemba ivyo birahari muri Matayo birimo rero umuntu abisoma ntiyoshiduka ngo avuga ati mbonye igitangaza uti ugacume uti none ko ibi bihe bigeze nitware gute iki gihe gikwiye kunsanga meze gute tubwo nta bindi bino bihe ntibiriko birabura ibindi bihe nibihe umva yavuze ati bisa iyo umugore afashwe n'ibise igikurikira turakitse no kwibaruka turi kubise rero isi iri kubise umukiza agiye kugaruka iri kiratera ibise nimbibise ari nka bitatu ku muvyeyi kugeze mu canyuma yasinzi ibyo kizoteye igitigiri mugabo yavuze ati nimwabibone ati ni nko kuramukwa nibise muze umenye yuko inzamba yimirije kuvuga mwana w'umuntu ari hagufi yiyeze atungana ibi byose rero mubiteranije nk'umukozi w'Imana inararibonye mu buzima busanzwe muri societe muhabaye ni nk'igihe kintu ihanga canke abantu b'Imana canke isi muri rusange bakwiye kubwirwa cane nk'amajambo yubaka canke indemeshanyo iva mu kanwa ko mukozi w'Imana ubwa mbere hoho anarabyandika ubwa mbere hoho mu bihe bigoye Imana yavuze icyo tubwira
usomye mu gitabo ca Zaburi menga ya 30 umurongo wa 5 hari hantu havuga ngo amarira yorarira umuntu akarararira bugaca ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga ibihe rero bikurana n'ibindi uko tubona usanze tumeze ngaha twambaye ibirato n'amajinisi n'amashati n'amasaha siko vyahoze ahantu hanasa neza rero hariho igihe umuntu aca mu mwijima mugabo iyo yihanganye Imana ikamumurikira bukeye nabo ugasanga araserutse mu bandi ni vyiza yuko abantu bamenya ko nta bundi buhungiro bwizewe bukiriho uretse guhungira ku Mana ubu kuganyira abantu no kwiyararaza no kwimanira ibanga uzobwira abantu ivyawe bagushira hakurire zo sosio abana bashire ku mastati abandi ucubikiye ago ku marigara no mu masaro y'abandi rero umaze kumenya ko urukundo rw'abantu rwatimvye menya ubwira ivyawe byose birashobora guhinduka bose barashobora guhinduka mugabo Kristo tahinduka Imana ntihinduka uko yarejo ni kuri n'uyu munsi ni kwizokwama imeze rero cyo abantu bakwiye kwegera Imana bagasenga kuko badasenze ndakurahiye umunsi umwe bose bazohurira mu isoko no kubiti hejuru bagiye kugura ibiziriko baje kwimanika kubera guhemukirwa gukomereka ku mutima no kubura inyishu z'ibintu uvuze ko kanu kanyibutsa zimwe mu nyigisho zanyu nakurikiye vuba mumera nk'abatwenga kuno kuntu ibintu byateye ugasanga umuntu nk'ubu yageze isanganya canke yagize ikibazo agashiza ku mastati ya WhatsApp ukamenga ni ashaka kubyidogera ngo yereka abantu biharimo kajya kantu ubwambere ho kajya igituma nabivuze abantu kera umuntu yaragira inshuti akagira abagenzi akagira n'abakunzi mugabo muri abo hakaba mwubita inkoramutima rero ubu zaraheze ntazi kihari inkoramutima ari wa wundi ubabara ukaja kurira ku bibero vyiwe ukaja kuririra hari akagufasha kurira wanezerwa akagufasha kunezerwa byaba nibanguka ari mubitsa akazoja mu mva rijanye mugabo uno munsi abo ntayigeze yigera rimena abo bose uno munsi rero ntabahari abitwa ngo nabagenzi uno munsi yo gukunda avamidi après midi sihari yabivuyemo kera ari mu mugwa abansi bawe ari mu bagukritika ari mu bavuga intege nke zawe akanavuga ati je nabibonye kuva kera kurya atakintu kizova nabibona kandi mu gitondo mwasangi no mukuramukanya mwagwanye munda kandi mwabwiye ko muri abakunzi mukundana yakubesha uno munsi dufise abantu aguhobera akagwa munda akakubwira utujambo turyoshe ko yaragukumbuye iminsi baye myinshi ariko warengana agahindukira ahakuvuma mu mugongo ko kantu ngo karahari arabakecuru kera ngo bakagira mu gahora ngo mwananje ngo nenda urumva rero umunsi warengana gace abantu babuze aho baganyira amagogwa yabo bariyugaranye nico gituma kesho usanga no munsi ugiye kubiraba ibitaro by'abasazi byaragwiriye ku isi ni byinshi igitigiri c'abahahamukana bamwe bita abantu babaye traumatize ni kinini no munsi waje kurengana hamwe barabara ugasanga umuhungu w'imyaka 30 agenda arivugana ntaza hageze imodoka ikamukragisonera igira imugonge bikanka ko ntazi yari jene w'imyaka 20 donc urumva rero muri ico gihe abantu abagore boganyiye abagabo satani yaje baryama hagati ntibabonana nibarabana umugabo yorahinduka abwira amagogwa y'umugore akamunyengisha ku mutima siwe yobona arapfakaye ni urumva nibibazo nico gituma rero no musa abantu kugira uzobone abantu benshi ibintu byabo ubisanga kuri stati none kuvuga ko ari byiza kurundi ruhande si byiza twirengagije bimwe twaherako ubwo ntivyo babiri ko birategwa na kino kintu cyateye ku isi c'uburyo ibihugu byinshi biriko birubaka politike y'ikintu cyitwa capitalism ugasanga umuntu ngo agira entreprise yiwe kubaho ubuzima bw'iwawe menga uri wenyene atamigendanire n'abandi nko usanga abantu nk'abateye imbere umuntu aba afise icyumba ciwe atawundi yo kwinjiramwo ugasanga muri kampuni menga nta wundi muntu mugene kuyaga ni wewe gusa ubwo saho byoba byarinjiriye bigatuma umuntu amera nk'uwibaka ku gatwe kiwe hagaca haduruka ibyo bintu bisa nka stress ugasanga kwikontrola bilance hafi yuko hagwira ibyo by'ubusazi no kwiyaho urumva umuntu ubushobozi inkomezi z'umutima zigiraho zigarukira ni hakujya kwa chambrayer wipomye ibiro byinshi birenze capacité yayo iraturika
Exactly. urabyumva rero hari igihe umuntu agugwa ugasanga umuntu yaguye kuva mu bwana nta muntu yamwitayeho ntawamubwira ati mwana mpore ntawamuhojeje uratsitara bagakubita yagira ngo arageze n'uwo bahuye ngo aramukunda ngo bagiye kugira ubukwe agasanga ahubwo agiye kugogo ayagira kabiri urumva akagorerwa muri rwa rugo akababara yaje no ku kazi ugasanga ni ngorane shebuja ntamukunda cyangwa hinabuja aramutotegera amujama ugasanga umuntu none akavuga ati none je mbaye wande kubera kubura wa wundaganyira byose bigenda byakimiranya bija muri we haragera igihe ubwonko buruha umuntu akexplosa yumva agomba ko yoba deshaje gatoya afume yereka abantu ko hari ikintu ibyo bamukoreye yabibonye cyangwa icyo bivuga ko agakubita akantu kuri stati ugize ngo aracagira ararinda wagira ibyo avuga kugira yavuge aza kurondera mwebwe timpa kamera mvuga ibintu bingoye asha niyo si turiko turamuka ugasanga ibintu byiwe buzima bwiwe bwose abusutse kuri kamera yego hari n'igihe harogotwa akagenda yiteranije no kubatari kwiteranya biziya n'ingaruka z'uko umuntu aba yabuze muri ba bakunzi n'abagenzi yabuzemwo umwe yitwa inkoramutima gace gahura na ka kantu watanguye usuri nyati urukundo rwaratimbye mu barakanye yego none umaze gusanga umuhungu na se bari ku isentare kuburana none ko ari ingorane usanze umwana umukobwa na nyina biriko baragwana umwe yanka uwundi ngo nakarandoga umukobwa akavuga ko nyina muroga bakankana ntamuramutse umuzi ukuntu haje kuraba ntumva ko urukundo rwatimbye gaje kundo rwaratimbye abo bantu ari bo nyene bari gufatana mu mugongo dufate nimba bafise umwanzi bamugwana ni hamwe ariko gasanga nibo bafatanye mu mashati mu bantu rwatimbye kuko abantu bageza ku rwego n'ibikoko bitabako igikoko gifuma kijya kigenze cyacu ngo kirakunda abantu gikunda abantu igikoko girakunda abantu bacu bacu mugabo no munsi uravye kuraba abagabo badakunda abana babo ni benshi hari abantu usanga umugani wayo n'umuntu asize muri 200 birasiyo bibiri uravyumva aciye hari agafuko bita bagira inshuti burya abagore batanu kanyege ja munsi y'umusipa ntupfuka abonyaho kare bagira inshuti karaha agaca gobeka mu 200 akabwira umugore ko imifuka agafunura nk'ukatera ati ni ngora ndaye mfiste yonyene wihangane madame mugaba gasija muri ville kwijugunya mu mirete y'amagatatane n'umukate akamuha n'urukombe guri mu icaye c'amata n'amayari ibisukari akanywa ku mugoroba agahitana ahantu ibitabazi bakamuvanga akijugunya mu ibiti bitatu imoso 15 yamara gushika muhira akabwira umugore ati yumva merewe nabi ati sinike ndagwaye pone azi ko muhira yasize 200 bitakigura nishu mugabo zuraye igikoko kiraje guhiga nkikirye kikabanza guha ivyana bikaryo yego cyo kikihigira mu nyuma abana bo bahaze bacu nitwibagiye wa mugabo wari kuravuga uburyo rimwe na rimwe kakantu ukunda kuvuga kabahabara ugasanga umuhabara amugenera 50 umugore atabitano yasize muhira abahabara babaje uno munsi babaje ngo gusumba kanseri mu mubiri w'umuntu abahaba uburibwe bateye mu ngo z'abantu busumba ubutegwa na kanseri mu mubiri w'umuntu ningora reko twengaga wa Mungu yana ko twenga ibintu birakomeye birakomeye kanga banga akabigaze ko nkakeza banuma binatwengeje banuma binatwengeje ukuntu nayo makomparison ugenda ko abaremereye cyane ariko wa mugani wanyu nibyo gusengera kuko hari abagabo benshi bagowe baguye mu nzara zaho bahabara zibatwara ubwenge zibagiza imiryango zituma basahura ivyo by'umuryango amugore n'abana barifumbereje ugasanga umuhabara agiye kumugurira itelefone y'imiliyoni 2-3 hanabagurira imiduga mugabo ugasanga muhira umwana amara umwaka atwara ikirato kimwe kwishuri umugore wiwe agira ikitenge ni ngorane
ugasanga muhiriwe umugore wiwe ntazi akabare ntazi inzira ija muri resitora umugabo nawe ntazi inzira ija mu gikoni ntaho bahurira umugabo arakajya amafi ubundi nawe ariko agaragura intore mu tuvuta two mwisashe umuhabara yagiye kugura stoke ku isoko akagura indobo z'amakoto n'iz'amaherayo nawe wawe imiceri imwe miremire y'imitanzaniya ibitenge bya Holanda ari wavyambaye none uwo mugore ko ari we yabwiriwe imbere y'Imana n'imbere y'abakozi b'Imana n'imiryango ati nzogukunda ndagusonere ugwaye canke ukomeye urakara ko mu marano uwo mugore ntatuntuyesha abamerewe nabi ari muri iyo nzazi yuko ivyari gwiwe biriko biribwa n'undi mugore w'ikirara arahantu niho mpora mvuga nti kenshi hari igihe rero amafaranga yinjira mu rugo aho kuba umugisha ukaba intango y'ingorane ikaba intango y'amagorwa amafaranga yinjiye mu amafaranga abagore bo gasanga mu ibanga basenga basaba Imana ati Mana aya mafaranga basubiye atwara ico kintu nabonye mukivana avuga ati muganga muzehe nawe hano arabe neza ntava to oya da muzehe hano hanze hari teori ivuga yuko igitsina gore gikunda amafaranga yego iyo kiyarya bisigura yuko yabo n'umugabo yafise n'umunezero wa mbere abafise atayiyeko yogaruka gutengwa sengera umugabo we ngo nahone kandi ari umunezero w'umugore ubizana kubwira amafaranga atarinjira mu rugo rw'uwo muntu umunezero wari uhari bagisangira ikijumbo cy'iganda ntangorane zaje zihari uravyumva umugore yaranabwirwa ko akundwa washaka umugabo agataha kare bagatera udukuru bakaganira muri ya magorwa bagapfumbatirana bigakunda kuva amafaranga yinjiye umugabo yacitse musazi wa nzira nta umugore ntamubona na ya mafaranga ntayaryako ahubwo nuragiye kuyamuzanira mwiki ingwara n'agahinda ya mafaranga ni abahindutse nta ya mafaranga ntabacitse ingorane sha amafaranga meza narya yinjira mukagumana nkuko mwara mumeze mu gihe cy'amagorwa niyo meza naye amafaranga aza gutuma umuntu atuntura yo tumabura niyo mpamvu abagore baje ku mavi bakabwira n'umutora akavuga ati Mana umugabo wanje ntumesubira kumubona atunze ipantaro imwe amasengesho arakobejwe nabonye comment ahantu mwari mwakoze ikiganiro mbona nyamugore ngo ibintu mvuze ngo menga winjiye mu ngo zacu ngo ayo masengesho ngo ninondwi ngo twari ko turayasenga ndavuga ati siraroshe kabisa ni ngorane ibyo babifise isano bifitaniye n'ikintu n'ubundi wavuze ngo usa n'uwerekana yuko uko kuntu nyene abagore baba bagowe n'abagabo baragogwa abagabo ntabo batwumva nabi nabo nyene baragowe muri nabone muri ico gihe baragowe tuvuze amafaranga kuko no munsi umugore ari baba Yesu azara amafaranga mu rugo umugabo ntazane n'uwo mugabo ntiyorohewe mugabo aya ya cyacubahira rero nka muhira cyaratakaye kuko hari abagabo hari abagore umugore ugasanga agize amahirwe baramugiza nka directeur general ya bamuhaye akazi umugabo gasanga aracari mwarimu canke nakora kandi kazi gasanga kubufundi wa mugore yahora yubaha umugabo mu rugo aca ashika muri agashaka yuko mu rugo naho naba directeur general umugabo we akaba mu bantu bamupfukamira ntibishoboka akaba umukozi mu bana umugabo ntashobora kujambo asubira kuvuga mu rugo kubera avuga umugore avuga ati ceceka nije nambika abana neza nije ngura ibintu nije nagize ibintu nije naguze itapi nizi sawa nije naziguze we ceceka wazanga wa mugabo kuko umugabo hakabura respect aburi cyubahira mu rugo sha yofuma buri pataro yambara yego mu rugo ikibazo rero ntashobora kuyironka nta atayifise naho nagatero ya promotion ya mafaranga mu burazana yabaye ngorane nawe nari gusenga avuga ati Mana nsubiza umugore narongoye ntikoso uyu ndiko ndacumva numva ko kiri cyasengera kajya kazi ngo gahere kuko urumva ari abagabo basuzugurika kubera abagore baba bakuru ugasanga hari n'abagabo usanga bahaye mutaha abagore umugore agasanga yarongoreje umutahe asigaye ari bagira amafaranga n'iki waramwizeye mu nyuma hakwigarama agasigara abona uko umenga uri masekiri mu rugo rwiwe dore ugasanga ayo mafaranga mwenaye yabaye ingurane none urazi muze ikintu niko ndatora mu bintu niko uravuga nukuri kumbure biba bwanke
ndiko ndumva menga nta mugabo yarakwiye kuba akenye. Ica kabiri menga nta rugo umugore yokabaye asumbye amahera umugabo, kuko nsanze kuronka icubahiro muri urwo rugo biba bigoye kuri ca kintu umugabo aharanira. Izo kase kuri bose. Oya, hariho abagore baronka amafaranga ahaguma yubaha umugabo. Komenga wa mutwe w'umugabo aronka amafaranga ahubwo akubahisha umugore wo gusumba ko yahora. Izo ni kazi zimwe z'abantu batewe n'abadayimoni kubera kudasenga, ugasanga baguye mu nzaza babahabara, bagiye mu nzaza z'ubukunzi bw'indado, ugasanga indabaye ndende, kwitaho wa muryango gwa rukundo rukaguruka. Mesino hari abagabo bameze neza, abagore babo bari ku mavi bagomba basengera bavuga bati Mana ahubwo ngo mumwongere umugisha, ngo mumwongere umugisha, muteze imbere, mucire izindi nzira, aguma duga, aguma muhibine kuko tuguye neza mu rugo kubera ibyo wamukoreye. Abo bari barahari. N'abandi mugabo bari ku misozi, abandi bari munsi y'ibitanda bagati Mana uraba mosozi yaca yamarira uyabone, amafaranga wahaye mugabo yatware, akajya kazi wahaye umugore gatware, tugumba ko twari dumetse. Dufatiye kuri ibyo butunzi bwo mu rugo, byo bifitanye isano n'agateore n'umundi wavuze kavuga ngo nta mugabo mwiza, nta mugabo w'inyankamugayo nk'umugabo akenye. Nagombye kuvuga iyo Imana yumvise ko yagusenga k'umuntu wa mugore, ya mafaranga umugabo kayamwaka, yegeye wari utunze, abandi batunze bagushira muri groupe zabo. Mugabo iyo wishe ugahomba gakena uraruvuyemo. Nukuvuga wiko yamwe cyane nibo bagutari shomero turi gusubiza muhira. Ukiyafise nta muntu yakubona, ugenda mu gitondo hagaruka abana bajyanye ntawe ukubona. Mugabo kubera abo mwahora mwidagadurana mutakiri ku rugero rumwe, bagushunguruye batisubiriye waruri, ubu rero ataha kare umugore aramubona n'abana bakamubona. Kare babura amafaranga bakabura na papa, ariko ubu papa base baramubona. Kandi cya kabiri nta mugabo yubaho kubira umugore nabi mu gihe azi yuko atakintu afise ku mufuko. Wenyere umutima wiwe uramubwiye ati cece kurabona ko atacyo maze reka ntirirwa arenza ko yani majambo akanyarigabo karaheka umugabo tekana dore urumva wicaye muhira uri kujya inkumbagara z'ikijumbu, uzi yuko hari utuvuta n'utuntu, ukabona umugore wawe impuza yimesa mu ijoro akayikanya akayambara mu gitondo, udashobora kumugurira iyindi, urafise ibintu by'iterabwoba ngaho uzana. Oya nta mategeko y'ikirenga, utanze menshi wotanga rimwe nta bya kabiri wogerekako. Byo bituma rero kenshi uwo mugabo usanga aratekereje, ni imfura, naho umugore ryo muto akamubwira nabi ntaduza ubwamo, kubera avuga ati nta kundi ndabona impamvu ticari kunsaza gihari reka ndindire kize kibone. Yego mu bisabe waba utumugabo arakwiye kuba afise amafaranga, nivyo yarakwiye kuba yafise bishobotse kugira yubahwe mu rugo rwiwe. Yagira pe ahubwo bagira umwete wo kuyarondera. Mugabo bambara ibirato bihahutse bahunga bahabara ya sport biruke kabisa, batemaguza bagenda kabisa. Aha niho ni ngora kabisa. So nuko tuba twaninjiye twiyagira ku hirya no hino twagorana ubumenyi, tuba twinjira uko ariko tukaza tuvanga n'utuntu n'utundi ariko tutagiye kure cyane. Hari ikintu namye niyumvira navuga ngo nzokikubaza nitwahura. Ibi bintu byateye mu isi ku bagore, usanga bamwe baba abapastori, hari abapotre no munsi b'abagore dufise mu masosiyete. Byoba bifise nako byoba byemewe n'iki jambo ry'Imana rivuga canke ni kwa kwihamahamira ko umwana w'umuntu no munsi bavuga bati natwe turashoboye ntaca abagabo bari tutoba. Oya musanzwe ibyo bagore ba pastori canke ayandi mihamagaro yo mu Bibiliya tubona, ibyo kenshi bihagarara ku madoctrine y'amadini atandukanye. Hariho amadini avyemera hakana yatavyemera, ariko bose kandi bagira ijambo bahagaze ko riri muri Bibiliya. Ayo n'amadoctrine, kuko ugiye gusoma ugasoma nko muri Timoteyo wa mbere igice ca kabiri umurongo wa 11 na 11 na 12 niwenga
Timoteyo cyo cyambere cya Timoteyo 2:11 na 12 aho kiyazira ko umugore yigisha harabishingiye naye aravyemeza harabuze umugore kwigisha yego kuko havuga ngo abantu muri telefone yanjye hari Bibiliya havuga ngo umugore yige atekereje agamburuka gose 12 ariko sinkundira umugore ko yigisha cyane ko aganza umugabo ariko atekereza aho ni mu rusengero yego kwigisha nacumvise yego urareka mbira uko mwishengero rukwiye kumera ni Paulo yandika Timoteyo aravuga ati umugore yicare atekereze yiga atekereje sinkundira umugore kwigisha cyane ko yoba mu aganza umugabo ariko ugenda mu bintuze naho mu Bagalatiya 3 naho rero ijambo rivuga ati eka nta muyuda nta mugiriki nta mugore nta mugabo Galatiya 3 kuri 28 umenga havuga ngo yego ntihashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki ntihashobora kuba umugurano cyangwa uwidegembye ntihashobora kuba umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu abo rero bemera muri abahagara mu Bagalatiya rero bavuga ati urumva nta tandukaniro rihari atamabanga umugabo afite umugore cyo muri Kristo muri bamwe ariko nta byo kwigisha bashizemo oya nabyo bashizemo mugabo nico kimwe urumva itandukaniro ryari rihari n'ubundi mu bafarisayo n'abajya madini y'abayuda nta mugore yigisha yari mico yarakumiriwe aho urumva abivuze kabiri hamwe aravuga ati niyige gusa atekereje mugahana aravuga ati muri Kristo nta tandukaniro rihari nta muyuda nta mugiriki nta mugore nta widegenge nta mugabo nta mugore muri Kristo muri umwe amadini amwe yanavuga ati mubone ko turi umwe twese dushobora gukorera Imana mu bintu byose mwe rero muraheza mukabitahura gute nk'ubu woje gusengera ahantu wicaye mu ntebe wigishwa n'umugore yego cyane cyo bintwaye je mpagaze muri abo mu Bagalatiya we nawe uri kuruko muri Kristo Yesu turumwe tubiteranije byose ariko kuco umenga rimwe na rimwe Bibiliya yo ducanga canke ikanatuzimiza tuyisomera abantu bakwiye kuraba Bibiliya ni shamba rinini cyane abantu iyo batagiye gusenga ngo basengere ijambo basomye bashaka kuryumva nkuko basomye histoire canke y'ahandi hantu mugabo ijambo ryose muri Bibiliya burya rifite icyo rivuga rero ni byiza yuko ego wanashaka ugiye kuraba na Yesu akirika aravuga ubutumwa bwiza uravye muvuga butumwa wa mbere yabayeho yabaye umugore n'intumwa ziwe zitaravuga atarazize kurango zigene zivuge umuntu wa mbere yabaye evangeliste wa mbere yari umugore niri ya Maraya y'Isamariya imwe yagendanye na Yesu nyene oya ntabuzi yasanze kwivoma akamusaba amazi akayamwima yari umugore yari umugore w'umumaraya ahubwo asha ngo rutete amaze guhura na Yesu Bibiliya itubwira ngo iki ngo yamusize aho kwivoma ngo aja mu gisagara atangura gusemera navuga ubutumwa ati muze murabe wa wundi kakano wenga karatsinda yari umugore ko abagabo bavuga ngo je babigishwa n'umugore baca bahatsinda nibareke babigisha ntacyo bitwaye kabisa yego ano yanazutse niwe menga yatagiye kuvuga inkuru rero ibyo nta ababihagarara ko bagomba impari z'ubusa canke kakano kubonyereka bakumva ko menga cyabo wapi genda guha akaroro kamwe umuvuga butumwa wa mbere yabayeho n'intumwa zitatangwa kuvuga yari umugore muga mu madina mwemwe yo nka Islam bobo ntibahurira mu musigiti kirazira ko mico ya kera ijya mico ya kera n'ubuye mu isezerano rya kera ryo muri Bibiliya nta mugore yashobora kuba umuhereza oya muga muri Kristo Yesu amaze kuza harabivanga nyene turangana kabisa yoza kwa twakuyemo abagifise ko makenga nka jewe bakumvise ngo bivana idini wakuriyemo kuko hari n'amadini amwe mwisengero no kwicana abagabo n'abagore baticarana ego usanga abagabo bafise iranje yabo abagore ukwabo nibyo no mu mico ya kera y'abarundi ugiye kubiraba byarabaho
uzone no mu manza habeho igitereko c'abagabo cyo cabera mu rugo rukuru hakabona ico bagore kibera mu gihanga donc urumva ikumirwa ryari mugabo muri Kristo bimaze kugenda neza ati bivuye oya nivyo unyibukije ikintu nigeze guca no hano mu gihugu hagati bitango ni ruguru no zino manza zo kumugina bijya byo kubura usanga abakenyezi bicaye nko hirya abagabo nabo kwabo n'abashinga ntaye babonye bariko baraca imanza yego ko nibaza ko baba bakumvise ni abafise amakenga nka jewe baba bagatahuye cyane oya nahe igihambaye nuko wokumiza ibya kwigisha igihambaye so uvuga ubutumwa burya igihambaye n'ubutumwa wow birumvikana cyane hari ikindi kintu gihari uno munsi mu bakozi b'Imana uzamumva ngo barahagaritse ibitero byo kuja ku musozi akavuga ngo amasanganya yagira be inondwe ndayahagaritse ndahagaritse impfu ku munsi runaka ntabazopfa iki kintu mwebwe iyo mucumvise mucakira gute kuko ni n'ibintu byateje saga mu minsi heze aho no babivuze namwe nimbatira wababesheye kuri stati ndabona ibyo mwavuze muvuga yuko ngo twarindiriye ngo ntibaze twaravyibagiwe reka tubanze duhere ku ntango muzagira gutiye bakoze Imana kwa vango ndahagaritse ni byinshi ubwo ntibaba baciye ukubiri no gushaka kw'Imana kuko hari abantu benshi bizera kucitwa la volonté de Dieu ugasanga nko ndiko ndasaba ngo Mana mumfasha ngo no mwaka ngo nkore mariage kandi Imana yo mu gushaka kwayo ibona yuko nzoyikora mu wundi mwaka ukurikira ubwambere hoho hariho abantu usanga baganzwa n'ibigumbagumba ku rugero bavyita mpwemu yera ugasanga bobo hari nuzo wumva avuze ngo rimwe kabiri gatatu ngo tuvuge mu ndimi twese ukumva bose hariya guhera inyuma wumva ni ntibibaho nizo bigwiriye hano mu mashengero hano oya si poeme abantu baborotse bavuga ati rero twese turayizi ku mutwe ngo tuvuge siko bimeze muri ico gihe abantu bageze ahantu badashobora gutandukanya ibigumbagumba n'ijwi rya mpwemu yera nico gituma kesho uzusanga bibwira ngo bafise ububasha bwo guhagarika ibintu byose kandi ugasanga nico kintu bahagarika kirarese muri Bibiliya yuko kizobaho mu gihe cyarese ko kizobaho Imana ivuguruzwa kiriho kizoza uravyumva kuvuga ngo ndahagaritse urupfu nkande uruhagarika gute bagenda kuri rya jambo ngo byo gutegeka kanwa kakoze Imana karategeka bahawe ububasha mwijuru no mwisi gukandagira scorpion nibaza ko bagendera kwa abantu bafata ibintu byo kudatahura kwabo kutamenya bakabyitirira Imana karatari byo iyo byo gutegeka renga nakubwira hari ahantu wumva bavuze ngo ijambo naguye kuri shobora kurisoma ukarisigura kutariko utumwe n'amaranga mutima cyo bigumba kuma ngo aho muhonyoze ikirenge hose ndahabahaye karahari ego umuntu ugasanga yagiye mu irohero ariko azunguruka igipangu c'abandi ngo Mana ngo urabona ngo wavuze ngo honyoze ikirenge hose ngo urahambaye mu mutwe akibaza ko vraiment hari Imana yavuze yuko yamuhaye siko bimeze ngo muzokandagiza ikirenge hose azoba ari ngo ndahakiriye mu izina rya Yesu no cigenda bicakira ama etage abantu baruhiye titre propriété ihinduka ngo yandikwe kuri wewe uravyumva ntibishoboka ni nkabije bavuga ngo cakira uvuga ngo cakira imiduga mwese ukwizera ni muzatsi bagahindira mu muduga mu barashite mu gitesi ntibikunda bakademara ngo mu isi imwe mu kubwo kwizera umutima wavuze ati Imana inzu bazimana ngene baronka inzu nusuko sowe ngo ndahahonyoye ngo bara suko parisere zigogwe buje abacamanza amatongo yose ababayagwa barayacakiye kweri none ntibirirwa kuyatambuka yego yobaye gwabo yose rero hari ukuntu abantu badatahura muri ico gihe abantu ntushobora guhagarika ikintu bo ico nemera gishobora kuba nk'ibitero by'abapfumu canke abarozi canke ibindi bintu umugwanizi agomba gukorerako iyo mpwemu yarabihishuye urasenga ukabisambura bikavaho inama z'ababi zigasanzara bagashwiragira bagasubirana ivyo birabaho mugabo kuvuga ngo ndirukanye impfu kandi kumbure hariho n'abariko barapfa kubw'umugambi w'Imana ntivyo ntivyokunda rero abashobora kuvuga ngo Ezekiya ngo ego Ezekiya arasenza Imana
Imana yari yamubwiye ati tegura ugira upfe mu nyuma aragenda arasenga Imana irabwira wa muvugishwa nyine ati subirayo umubwire ko numvise gusenga kwiwe ndamwongeye 15 uravyumva ngase muvugishwa yabitegetse ariko ikindi kintu niko ndatahura impaka bice mu kanwa ko muvugishwa naho nyine ubuvugishwa bwa nyabwo atari bya bishobisho bavuze yiyumviriye akaraba hano tiko nicaranye na muzehe ndaza kuvuga yuko mpwema mbwiye ati iyo shati ndayitaha aya ntebe nogo kiretse usuzumye ugasanga ubuvugishwa bwanje me none rega Imana igomba ari profesi yo gutanga ntibwira uhabwa ibwira utanga yo tuma wowe kuguha cyari bwira jewe nkaguha habaho naho bibigwa rero ngo no munsi Imana yamwe ngo ndari wawe ukarece ngena ntwaye ni matera naraye ko eka uwo n'umugambi wo kwiba wacuze si Imana watetse imitwe yo kugenda unyivye kuko ijwi ry'Imana rivugana nanjye ndavuga ati hezagira urya muntu nta nabiteguye nta atana umugambi nari ndabifise mugabo nkumva ntiworenga urya muryango ntagize ikintu nkora aho Imana yavuze niho genda hari ukavuga ngo Imana ngo yampaye ubutumwa ndaguha ngo raba ngo umushahara w'ukwezi wume wapi nabaga nivyo sivyo wabeshe bisa so wabyakiriye gutyo kubona umukozi w'Imana hano mu kibuga azwi nka Prophet Modeste atangaza ko tereke yuko ata umuntu azopfa wanashaka bakanapfa ku bwinshi cya kintu nka wewe nk'umuanalyst kuko je hari uruhande rumwe ndanakubona nk'umuanalyst mu bintu bitandukanye washakiriye guteka muze ubwa mbere hoho nta kucakira gushasha kuhari bibiri irahari nitwereka ibintu byose Bibiliya tubwira ngo tugwanye umuvugishwa n'ibyo avugishijwe ariko tubisuzume nivyashika azoba yavugishijwe n'Imana nizo yabivuze ariko nibitashika uwo muntu azoba ari ibyo yigeneye yikuriye umutima wiwe azoba yabesheye Imana urabyumva reka durabe mu gusubira mu byagezwe niwe murongo je natanze kandi no kuvyishura byose gusubira mu byagezwe 18 kuri 22 urabyumva gusubira mu byagezwe 18 ku murongo wa 22 havuga ngo umuvugishwa azogirisha avuga mu izina ry'uhoraho hanyuma ntikibe ntigishike ico kizoba kitavuzwe n'uhoraho uwo muvugishwa azoba yahangaye kucigenera ntimuze mu mutinyi ivyo rero yavugishijwe Bibiliya bivuga nimba byarabaye byavuzwe n'uhoraho yavuze mugako bikaba bitabaye umvira jambo cy'Imana ndagusubiremwe wumva havuze ngo umuvugishwa azogira icyo avuga mu izina ry'uhoraho hanyuma ntikibe ntigishike ico kizuba kitavuzwe n'uhoraho uwo muvugishwa azoba yahangaye ucigenera ntimuze mu mutinyi cyane numva ko kuvyibyo uko yambarira byo uko byo Modeste yavuze yuko atawuzovuze ya tariki je nibaza yuko atakintorenza ko ngira ijambo ry'Imana ko rivuze nimba atawapfuye Imana ishimwe yari yamutumye muga hamwe mwo usanga hari wapfuye naho ne murumvise uko bimeze oya ni kakantu bavuga abafaransa ngo la réponse est claire yego ni ikintu cyumvikana cyane kuko nkanje nk'umumenyesha makuru aba yicaye nyene cyo zakurara amenya makuru avugwa mu gihugu nyabona barapfuye batari bake sino nabigaruka ko hari abantu bakurikirana nka kino kiganiro nk'abasurira kaboze nk'umuntu yoba yarabuze wiwe kuri cyo tarike ngo nango nawe giye bavyita gucurira no ndiko ndamucurira gucurira yo ni ibintu bibi naho iyo nta kintu bisa ndayivuga ko reka tunibandaniriza tuba turi kuvuga abantu nyene byinshi bigenda biba nibyo tubona ariko sobe no mu gitabo cya Yeremiya Yeremiya bivuga henshi cyane Imana harabe yamubwiye ati bajya n'abapfumu baragura mu izina ryanje ati bakarotorera abantu indoto z'ibinyoma bakababesha ngo nijye navuze bakitwaza Imana Imana ikabwira Yeremiya ati Yeremiya abo bakamenya abo
ntaco navuganye nabo ntaco nabatumye ntaco nabageze ariko barambeshera kandi birirwa baravugishwa rero muri ico gihe rero ntawe nise ko ari umupfumu kuko ntango arashobora kuba yarihenze mugabo ibyo bavugishwa y'ibinyoma no muri rwa rutonde nabahagwakare n'ibyo Yesu yavuze muri Matayo 24 hazokwaduka benshi bigira bavugishwa n'Imana ndetse bamwe muri bo bazokora n'ibitangaza ngo kugira bishobotse bazimize benshi biriko birakogwa bidudagura abo baridudagura umunsi ku munsi yego arabanywesha amazi bakaguruka amavuta nabo numvise basengera abantu bagapfa bakongera bakabazura kugira abademoni nabo numvise basenga amafaranga ari umufuko inoti zikagwira yego numvise senze gutuma mu gikenye mwene abangira ndayakeneye rero muri 15 miliyoni igihe tugeze mu nico kwiyubara cyane nico kwiyubara no munsi kurondera umukozi w'Imana ukamenya utuntu ukuri canke so ukuri no gusubira muri rya jambo Yesu yavuga biragoye nta kindi woraba kandi sinzi ko muriko murabibona uno munsi abantu mwe nabo bariko barirukirwa cyane amen bano bantu menga bakora ibitangaza tubaye muri societe zo ngo kwanaka ngo hagiye ngo biba biheze ubukene ingwara iki bariko barirukirwa cyane usumba bamwe twovuga ngo nabakozi b'Imana bakera canke badahagaze cyane ku bitangaza sivyo ariyo mpamvu nka wewe ukunda kugarukwa ko cyane nk'umuntu menga mbere urabangamira abakozi b'Imana bamwe bagenza kubera ko mara umwanya munini ngo kritika wigisha kucaha ucabwira abantu ngo cakiro bature kumugisha bacumenguri elemagena je nta mukozi w'Imana ubangamira bibiri niyo itwereka ukuri n'ikinyoma hamwe wokora ibishikiwe na bibiri nkavuga ko zibitari byo zondeko ndakubangamira muga hamwe no kebura abantu ntico kintu cyavuzwe ni kinyoma kuko kuri mbona muri Bibiliya suko bivuga suko bimeze muri aho twe babiri rero umenya ati abantu bagwana nukuri ni kinyoma byahuye mu rubuga rw'intambara taco dupfa nabo ntari cyo dusangiye kindi wese uko twese turiko dukorera Imana rero ukorera Imana yikorere mu kuri muga ntubesha abantu kabisa tushobora kubwira abantu yuko boreka kuja gukora ngo baje gukora akazi barondere ibibatunga ngo cubabwira ngo ibintu byose barabicakira mu kwizera bagacamara iminsi 6 mu ndwi umuntu akamara iminsi 6 iminsi 21 iminsi 40 ari ngaho mu ndimiro hiwe ntiharimye umugambi yahora akora nta nakaza ataravize ntari karakarondera ushumuga ko avuye ngaha atahanye vewiti yo mu mpemu atahanye inzu ya etage yo mu mpemu Imana ni Imana de principe ifise uko ikora yavuze ati mukore nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu atacukoze vraiment izo nyigisho nizikinyoma yego aba bantu turiko turavuga ntaco bafana na bano bantu uno munsi womenga nagaharawe kwambara amakanzu maremare ibitambara mu mutwe kugira menga agire look nyene y'umukozi w'Imana ateye ubwo ese wegamze kandi webyo kubera ko kote natangira nawe kutwemeza ndabibona ndakunda kubibona mu magroupe n'amastati y'abantu no muzumenga ni mpeshi y'amakanzu Chemazi imisi mbona kabisa ariko uko biriko kumwe batwereka ibicapo bya ba Mose kera bari ku misozi bambaye baberewe kabisa baberewe yego ariko ikanzu siyo yerekana umukozi w'Imana ahubwo basonesheje n'ibidakwiye baribuka bashire ko n'inkofero hame birato babikwire bambara amasandari kuko nimba bagomba gukoporora nkuko bari bameze abaherezi bakera ziyamba kwiri barayakuramo rero bisanzwe sibyo Yesu igihe bamubaza abantu bati none abawe intumwa zawe tuzobamenyera kuki yarahagaze impande y'abafarisayo naziya ntumwa kera uko bari bambara amakanzu ntigeze avuga ngo muzobarabira ku myambaro bambaye yavuze ngo muzobarabira mu ngeso zabo kuco bamba mwumvirize cyane cyane ntimwumve ibyo bavuga murabe ibyo bakora nubwo benshi babicuritse iyo ngo wumve ibyo mvuga nturabe ibyo nkora oya ijambo ryo rivuga ati ntumve ibyo avuga urabe n'ibyo akora kuko nubwo kwambara ikanzu mugabo usenga ibiganza byawe ntiwumva ngo nimpumye ngo ntibigirbo niyo biriko biraja kuko niyo birabira ugasanga ibiganza byawe
muri iyo kanzu yawe uri gusenga ukora amabere y'abagore atari kwawe sha mugisha no ibyo bintu birashoboka kwe aya ni ibintu n'abantu badasenga buryo n'umuntu yiyubashe ntapfa ibintu nk'ibyo koko iki nacyo ndakwereka abantu biba ngo bakora ibitangaza bariko bavuga ati abantu benshi barabirukiye ni ibintu by'amamvutema spirituel amvutema spirituel n'uburozi ni ibintu baruga abantu umuntu akaba afise nk'ibintu yisize mu kiganza bino by'abarozi yagukora mu mutwe ubwenge bukagenda batangura kwinunga nk'isungura ugatemba ubwenge bugatakara kandi bazagukorako bakakuvyura ngo urakize ngo bidayimoni sivyo hama ikindi cyaka yaba byari byo mpwemu w'Imana ari wakora ko bibiri tubwira ko mpwemu w'Imana adakoze isoni atamara amazi kuri ko babigira imbere y'abantu imbere ya kamera umugore akuza afise abakwe n'abakazana ukamwerekana ariko acisha urufuro mu kanwa no mu mazuru impuzu zamuvuye ko amabere ari hejuru ukamukwiza isi yose nabonye haraba ukavuga ngo umukozi w'Imana uriko ngo na mpemu yera barindire ngo babagwa nabi babafukiye n'amabasa ariho bazi yuko ushitse ushikudahwa bavyiteguriye kare kuko barazi ibyo mwakoze hari n'abasohoka hajya muri ajya masengero yashika hanze ubwenge bumaze kugaruka ntiyibuke n'ivyo yararimo wazamba ngo mpwemu ngo arahuye na mpwemu ngo aramukoreza uramubwiye uti none mpwemu ko yarahari byari bimeze gute niziki ijambo babasomeye ni ngoya urajyo nibuka mugabo uko ndavyibuka ngo hari ubushobozi umuwi god ubwo bushobozi bwa mpwemu butuma utibuka ico yahumetse ijambo hakuye niriye kwingaburo dufungura ari jambo niyo mata y'umutima niyo mutsima w'ubugingo niyo tari tumurikira nico cirure twiraba niyo nkota tugwanisha ni ijambo ry'Imana uzurabe mu ntumwa za kera ninde yakubise ijido uwundi ngo reka mukuramo abadayimoni haba nigeze mbona bashikubitana ingoma baterana amajido ngo fire bakoresha bakubita umuntu la puissance de la parole mpemu yera kaza muko gutegeka wenyene akaguhondagura reka yavuga ati murekure idayimoni kagenda abubara nagukubita ukamenga ari karakugorora agakubita umutwe nibokora bakagutera akubita ngo akubise idayimoni sivyo muvemu ko tugera ikirenge mu cya Yesu ninde yahotoye n'igihe yazura Lazaro yahagaze ya distance hariyo Lazaro sohoka hari kindi kintu wabo oya ikibuye n'ikikuye cyarikuye ko kabisa uvuze guhotora cyo wakavideo nawe ko umukozi w'Imana yaza simba ava hejuru asimbira umuntu baterekana arava mu meninda ati ibintu nibiki urumva ni ibintu bijya nibaza yuko abantu bajejwe ibyo kuraba gukingira abantu bakwiye guhaguruka inzego zikaraba bijya bintu kuko ntushobora gufata ngo ubwire abantu yuko ubuganye bataja gukora tujya kubwira ngo mpwemu yakubwiye ngo gezane byawe byose ubimpe ngo nihe ngo Imana ice gukora ibintu byawe ariko baribwa abantu benshi barabaye ruine barakena bakeneshwe n'abavugishwa y'ibinyoma hari n'abatanze imiduga abandi batanga amaparcelle abandi batanga imishahara yabo babahenda ngo niko Imana ivuze ubuye bikoreye amaboko niko bimeze ico tunagihuze na kino kintu c'amashiganwa usomye cyangwa ukaraba iby'inyigisho ingaruka cyane cyane ku nyigisho ziwawe kuko niwe turi kumwe ukunda kugaruka ko tiyabwirizwa guhabwa imfubyi n'abapfakazi none abubu uri kuraraba bahakwa gushirako n'ikimoko mu kuyatoza ubwo baba bariko babitoreza ababigenewe canke nibo nyene baba bariko arakora ku bwabo tuhava tuvuga yuko ari umutima mwiza wa cyane ubibatera canke ni kwa kuntu umuntu akora ibintu yihigira gucisha hiwe reka ndagusomera umurongo wo kuri ibyo kuravuga ni mu cete cya kabiri cy'abikorinde mu gice cy'umucenda umurongo w'indwi havuga ngo umuntu wese atange nk'uko abigabiye mu mutima wiwe atababaye cyangwa atagoberewe kuko Imana ikunda utanga nezerewe umvise atange nk'uko umutima wiwe ubigabiye kandi abinezerewe atagoberewe
akajambo karimo akatagoberewe atagoberewe kubera ko binone ko ndavuga harimo kantu gakwa kuza nkumenga ni influence voilà mbere ko menga bagakwa ahubwo kuba bonugara ati oya hari n'abavuga ati none wewe hari n'abashira mu iterabwoba akubwira ngo udatanze hariho ivyago bigomba kukuzako exactement siko bibiri ivuga oya hari n'ahandi nuko ntabona neza hariho havuga yuko ahubwo abahereza babonye umuntu agiye gutanga atanezerewe ico kintu atanze no kucakira ntibacakire yego mugihe bashobora kumwanariza bakabona menga yego agiye ico kimaze ntibacakire kuko umuntu atanganye umutima utanezerewe ico atanze ico kimaze gipfuye ubusa Imana nticakira aha kajambo rero mukabwira abantu atagoberewe byo kuvuga ngo udatanze ngo inkuba ziragukubita ngo ibintu byawe ngo uragira magisida ngo ibinabiriya ngo oya ngo nubibe ku mukozi w'Imana kugira ivyawe bigende neza inyatsi zari mu rugo zawe banza utange ibintu cyane zigire Imana ntigurisha ibyo bintu by'ubutabazi bwayo oya n'abakozi b'Imana bukuri Yesu yabwiye ati igihe bavuye kuvuga ubutumwa bwa mbere Yesu yabwiye ati genda bamwe 70 baragenda bavuga mu izina rya Yesu bidayimoni birabwejagura abandi barakira ingwara babagabo bagaruka biterera hejuru bati twabishoboye hata abantu bakize twapfa kuvuga ngo mu izina rya Yesu ati tukabone Yesu arabitegereza wewe baravuga ati ntimuzi ibindi byabaye ati Satani akorotse nk'umuravya ava mu ijuru abarondera ntimunezererwe yuko mwabwiye abantu mwizayo bagakira ahubwo munezerere ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo icya kabiri ibi mu biherewe ubusa mu bitangire ubundi mugo no musugiye kuraba ingabire ziko ziradandazwa ukuvugishije ko ashaka amafaranga ugusengeye umubwiye uti mfise umutwaro ashaka amafaranga urumva ni ngorane Harango nabafise n'amakabine babashira. Ibyo rero sivyo hari abantu bageze urakoze bafise ibiro bahagira na secretariat n'abasekirite kugira winjiriwe ubanza guca kwa kontabura. Ari umukozi w'Imana. Ari umukozi w'Imana. Akaguha karesi kujya batonda kwa muganga. Cyangwa hagati kugira winjire kwa mukozi w'Imana itegeko nuko banza kugura agacupa k'amavuta hari. Uravyumva? Ukabanza kuja kugura agacupa k'amavuta ikaba condition. Kuvuga abo rero nabadandaza binyegeje mu nzu y'Imana ngo badandaza amasakaramentu aho rero ni ngorane birateye ubwoba cyane kabisa oya ariko birahari birahari niyo mpamvu hari abatabarabibona muga nkatwe nyene nkuko nabivuze twera turagene hari ibyo urunguruka mugabo iyo tubigwingwe namwe bwe munabibamwe no tushiriza kumenya ati bya bintu birahari biranakomeye cyane kabisa niko biri kandi babaye benshi cyane Nabaye benshi. Ubu mbere bagiye mu association. Bafise mu association. Ubu barazinanye. Bamwe uzosanga basange no bitangwa abadadi baba per spirituel. Hari ngo nabasigaye basenga mu mazina yakura hamwe. Yabagenzi babo. Ningorane. Nk'ubu nkava ati in the name of Mbayahaga. Yampaye karunga. Kare. Bibiliya tubwira. Umviriza. Bibiliya tubwira ngo musi y'ijuru nta rindi zina na rimwe ryahawe abantu. Ngo bakirizwemwo uretse izina rya Yesu Kristo gusa ayo yandi ntabaho ibi byo kwita abantu ba dadi sivyo Yesu yavuze ati ntihagire umuntu numwe muzokwita data uretse data wo mwijuru wewe uri kurambaza ibibazo uvise baso babiri so yakuvyaye w'amaraso uramwita data muga mu byo kwizera nimwe ni data wa twese wo mwijuru abo bandi sibo na matitire rero biha kugira tumvikane ko bateye ubwoba kumbura birimo bamugo ya makanzu ko turavuga n'ibitambara oya sa makanzu buhaye n'abasigaye bakora basoresha impuzu nk'iza abagenero barugasanga ni nk'iza abamarine abakapitene batwara ubwato nizo basigaye bambara ugasanga na bya bihungu bibaherekeza by'bodyguard navyo byambaye izindi mwenizo kiyumvira uti none umuntu ariko ajya mu isengero cyangwa ni general avuye kunesha uruganda agiye byose ugiye kubiraba ni byadutsu yego mugabo umwambaro w'umukozi w'Imana ukwiye n'umutima utagira mu icyaha utamwagiriza ikibi ni umuntu yambaye ukuri no kugororoka gusa abwira abantu inzira y'agakiza adaciye ku ruhande
yubaha babwira abantu ati icyaha kirica kandi umatazihana wese amahezo ni muri gehinomu uno munsi ari abantu benshi upfa kubuzanye cya 10 cya menshi kazana amashikama ya menshi waje hanze uhagura costume za pastor kazizana kaguhiniro z'umugore mu bushinwa kazana ejo mu gitondo ntibitaho kubusa abagore babiri canke batatu bagushira ku ntebe y'imbere ntibabacita neza bakwita ngo mukozi w'Imana kandi uri umunyabyaha ari ngaha yego ngusanga uri mu baje nama bishengero mugabo umuririmbyi kanaka yakose ikintu gitoya bamuha satani bamuhagarika ku mugaragaro ngo turamuciye kare na karimi kamunyereranye havugana nabira mugenzi urabyumva mugabo umugabo yataye umugore mu nzu akaja kwitorera umuhabara kubera yazanye cya 10 n'amafaranga menshi kumbure yaterereye menshi muhura ikibanza cy'ishengero imodoka ya pastor anyonga niwe yatanze menshi uyo muntu nubwo bo mufata ari gusa ariko yabira inzoya ku mugaragaro canka abandi urabyumva ubabije mu rusengero inama irakorana bakabura ingingo y'igihano bo mufatira kubera none babazike bavuga ati hamwe twomuhana agaca yigira bya bintu bizozo bikura ya koti zoza kuzana mbe tudufaranga tuzozo reka turabe twirabira hejuru birahari kucumenga amashengero yashinzwe ku bwa business apana kubwivuga butumwa abenshi niko biriko biragenda Pawulo yari yabivuze mu menga mu bagarate n'amatare mu Korinto yarabahaye gasoko avuga ati twebwe ntitumere nka babandi badandarisha ingabire z'Imana Pawulo yigisha abantu gukora yavuga ati mwese murabizi ko nacumukuza yanje maboko Pawulo ngo yari n'umukozi yaravuze uruganda nimba ndanavyibuka yavuze kampani n'umwe mu bantu bari baranize kiriya gihe umukozi w'Imana yize hanze abana b'abantu baje kwiga ubutare bakubwira ngo bavuye hanze haraho mu Kayanza aho haruguru yo mu Kayanza asirida agaza avuga reka oya yize Roma no mu Bugiriki druwa yarayize yewe yiga gishika kiva ku ishuri honyene tuzi ko bashyize bamugira procureur siwe atanga amamanda yo kwica abakirisu ubwambere ku ngoma impapuro yagendanye zo guhagarika niwe yazisinyira yarakomeye yarakaze ataraje Damasiko ngo bahure na Yesu ahondago Pawulo yari kandanda kabisa Pawulo yari umunyabwenge kandi yabivuga ati nuzuye mpemu yera mba nuzuye n'ubwenge wow Pawulo ubumenye ko agiye kuvuga ubutumwa yagiye safari zitarenga 3 yarengeje muri kariyere yiwe mu buzima yagiye 3 ahandi yabari mu ruganda gukora amahema no kuraba service commerciale byirikirakora amafaranga yamara kwinjira akayakubita akaraba umutahe akaraba imanyurako ayajana mu ivuga butumwa akamenya ngo ntawe nzogoze hoteli ntawe nzosaba ivyonja ntayo urugendo nzobasaba ndikwije Paulo ntigeze agora umuntu numwe kubera iki yarayafise nico bituma aja mu ivuga butumwa itura imwe akamara y'imyaka 2 atagarutse akaviponda akagiparfiria akagiru ikorinta akagitesalonika akagenda hose yikwije niyigeze asaba umuntu ikintu na kimwe yarabishingiye inta muraje kwatacho nabagoyeje biraryoshe ko umukozi w'Imana wifise kabisa nico bituma urumva abo bose biyambika amakanzu ngo nabaherezi sivyo uri umuherezi nta kindi ukora uguma mu isengero ivyo byari iby'abarewe ugashutungwa n'iki abandi bakuzana ivyo bimbuye bakuzana n'icicumi muri ivyo bimazi baza gushikana nivyo Imana yagiye ko baza bararyako intama bazanye ari inka canke iki umuherezi yazitamuga akabanza gukurako inyama arwika muhira baje guteka bakarya nta kindi yakora mugabo munsi umuntu ari yita umuherezi kandi ari umudandaza afise ikindi kintu akora iri baraca amafaranga yitwa umuherezi ataba kuntuze sinzi uko bahita hajya baba bakaguma ahera atari yaguma oya siko bimeze rero abantu mu by'ukuri mu gihe cy'ubutumwa nk'iki cy'umwisazano nshasha umukozi w'Imana wese yakwiye kuraba icyo akora akagira umwuga akora yego ivyo zo kuvuga ubutumwa akabibangikanya n'ikindi akora kuko iyo ukora hari ibintu turi guragoza abakristo nkuko Pawulo yabivuze ati je muraza ko ntabagoye sinigeze ndababwira ngo nzorara he nzorya iki nzokwambara iki nacumukuza yanje maboko
akankenura ati ndetse n'ibisaguseko akenura na bagenzanje ni vyiza yuko rero umuntu agiye mu izengero akavuga ngo ndirashinga isengero niko umuhamagara mfise ntaco nzosubira gukora ejo mu gitondo uzomenya uti ubu rero ifoko ntekenika ingene bazanira amafaranga uco utanga urubeshe n'izina ry'Imana urwo ruye ariko ariko turavuga izo ngorane akazi naho kuba gato gakore niba mara kugakora panga umwanya w'amasengesho hanyuma uje gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana kuwa Mungu uvuga ubutumwa biba biryoshe cyane kabisa so nibaze ko mwagira abakozi ba Dico Entertainment tuba twaje kwivomo kugira biciye muri twebwe nk'abantu mwatumye nk'ijisho ryanyu tubandanye twiga tunatera intambwe muri byinshi bwana Apostle Mbayahaga ndagushimira cyane ku kanya waduhaye yego nanda bakengurukiye kabisa wari umunezero kubana namwe biba ari byiza cyane kongera kwicarana na mwebwe mu bihe nka bino kuko musanzwe mugaburira benshi burya natwebwe turiko turabera ijisha abandi biga natwebwe biducako ni byiza rero ko dufata akanya nka kano tuba twanashimiye cyane n'Imana iki tuzigamye namwe ikabazigama nanabonye ejo bundi urugendo mwari mu imodoka yari yakoze ngo agatebe sinzi uko babyita murarusimba yego Ebana yari ama breaking news hano hanze ngo uraza abanyamakuru ntidutangwa kwandika ati Mbayahagara imodoka bakerekana n'imiriro yahiye ngo aragiye ndavuga ati yego y'umutama yanzu y'ibitabo yo bihiye hatarajya none barakubonye umusore umeze neza uracyarimo babandanye bafungure ku nyigisho nziza neza kabisa tubashimira cyane ku kanya mwaduhaye Yakobo 2:26 muze murahabibutsa Nijyo jambo wosigira ba kwizera utagira ibikorwa kuba gupfuye nico nagenda gusaba ati ni kihe kintu ko je nshobora guhora n'umuligend canke incabwenge umuntu nkamwegwe ngo tuvane atajambo ndafise akantu nkunda guhereza ko kavuga ngo nirihe jambo rihindura isi nirihe jambo ryubaka abantu wumva wosigira abantu siri tuyo mpuye n'abantu Imana yakije umutwe ukosoye bakaba bafise ubwego nijyo jambo wumva wosigira yego kuko haravuga ngo 2:26 ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye abantu bose aho bari munyigisho bariko bararonka zo gucakira ibintu batabiko barakora bamenye yuko nubwo bo byizera ukwizera kwabo kurapfuye si kuzima Paulo yaneke abanyetesalonike igice cya 2 igice cya 2 umurongo igice cya 3 umurongo w'10 avuga ngo udakora ntakarye rero abantu barehe kwitega yuko hari manu izosubira kuva mu ijuru ntayihari Imana yashyizeho umurongo ni mukore nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu nimba atacokoze ntukabeshe ngo Imana yakwimye umugisha canke ngo ntiyashikana ico yavuze ntiyigeze ivuga ngo muryame nzobaha ibyo murya ataco mukoze ni mukore kuvuga umuntu atera ikirenge ave mu gitanda vyuko akore izuba rimukubite bagira umwanya wo gusenga bagira umwanya wo gukora bagira umwanya wo gusoma no kurimbura hama ikindi abakozi b'Imana babarabire mu ngeso zabo ntibabumvire ku kano mpamagarira abantu bose gusoma Bibiliya kuko Paulo yavuze ngo ijambo riwe muri mwebwe rigwiriye kandi ryuzuye ubwenge iyo umuntu asomye Bibiliya kamubamwo ijambo ry'Imana rikamubera ubuzima rihita mu isi yose rimubera iciro arabamwe ibindi iyo umuntu ari mu ijambo ry'Imana ntawe mubesha ngo Imana ivuze ngo amuvuga ati soko yavuze muga abantu beshe kubera bagwaye kwashi ijambo ry'Imana bariko barahendwa bariko baragenda bakaba mu vyaha kandi biteze n'ijuru ntibizokunda ariko uvuze ikintu nubwo twazana bahejeje kinyibutse ikindi numvise tutavana nako bajije bigenda gute ngo umuntu w'umukozi w'Imana yigisha abantu benshi bakazimuruka akarema abantu bakashika kuvyo kugororoka ugasanga nk'akarorero yigisha icyacu ubusambanyi abantu bakagihe bakabisiyonga birarayifise ariko ugasanga we ngo ubusambanyi araca bugenderamwe bigenda gute ngo usange nk'umuntu iwumwigisha w'urukundo arema nk'ingo amamiliyoni izo ngo zigashoboka ariko ugasanga ugwiwe gwaramunaniye musanga hajya nta muntu atanga icyo adafise ivyo rikaravuga byose bari mfa gusa kuko musanga ishengero rya mbere je nzobazwa sirigi ubona mpagarara imbere mu cibitoke nigi wanje muhira sinshobora kubakira ingo z'abandi ubwo wanje rufise akagorana mbanza nkikonsanta kubwo wanje hanyuma ubwo wanje nirumaze guhagarara neza nkabona kwigisha abandi
ingene bubaka urugo rwiza mugu no muzi ugiye kuraba hari abantu bitwa abakozi b'Imana uretse no kubaka nabi ahubwo bahukanye divorce zamaze kuba none nk'umuntu yadivorceje nama ndabibwira abana uwo muntu azokwigisha abageni gute ingene bubaka urugo rwiza voilà namacibaza bikaze canke je umugore n'umugabo ni batata bakaja kumuhanuza azobahanura iki ugwe gwarasambutse yarahukanye ikibazo nkikazotanga karorero ku bandi we yikuremo rero nk'ivyo wari uvuze uti hari umuntu agira ibi ni bakashobora ibi ariko we ntibikunde wameze nk'icapa gihagaze mu masanganzira kirahagarara mu masanganzira ahubwo ati ribarija mu Kirundo iri ni Muyinga iraryo ringozi abaja iyo kiberetse bagashikayo mugabo coco ntikiva hajya niko bizomera no kuri abo rero bashobora kurangira abandi guheba ibyaha bakavyibandaniriza bo sivyo bakababwira urugendo ruja mu ijuru ariko batariko barajayo abo barungitse ntibazoreka kujayo bazojayo kuko Yesu yabwiye intumwa ze bati abafarisayo aya majambo ariko barabigisha muyumve ni meza ariko ingeso zabo ntimuzijemo nico gituma ruzosanga benshi bazobura ubwami bw'Imana kandi baburangiye abandi Imana iturinde cyane turinde nimwe mumbi abo bantu sito nk'abagomba numva menga baratewe na imwe dawa mugabo muri Guinea Equatoriale ntashaka no gusubira muri batumukorera publicity ndamubona wizo mubona ndazi numwe mu bantu bakurikira amakuru oya ndi maso kaye kantu wakakire gutemuze ni ijya skandale yabaye harabavuga ati ibi bintu tubibone mu buryo bw'impwemu bashobora kuba bashaka kuzimiza abantu benshi kuko nk'ibintu bitwa ama video biriko birasirikira n'abakozi b'Imana benshi bariko barayaraba ati ntimubibone kujya kuntu gusa bishobora kuba byinyengeje nk'umugambi wa antichrist harakantu ubonamo kico kintu canke ubyaneza mu buryo buri naturel bimwe by'abagabo byanyi ivyo nibisanzwe ni hamwe bavuga ati ndayomwora ibonekesha gasamo buryo uja kuraba abagabo nk'ababarutazara nini wacu bariho ujya nuko vyagiye habona ayo mashusho akaja habona mugabo kijya gitigira ugiye kirara hariho ndaza abusanga abagabo muri akarere wacu na bamaze kurenza kijya gitigira uzi ko iyo avia uyihuriza ko n'umugore w'umu influencer yitwa Zari wahoze ari umugore wa Diamond yavuze ngo mwabagore mwe ngo mwirinde gutwenga BALUTAZARO ngo kubera ngo ico atandukaniye ko n'abagabo banyu benshi ngo nukuba wewe yabikoze afata ama video ngo burya biwanyu nabo bobereka ibibera ahinyegeje mutabona wege mwosanga barenze BALUTAZARO hanyuma nk'umukozi w'Imana uwasambanije 200 canke amajana 4 n'uwasambanije umwe bakoze cyaha kimwe mugani banganya baranganya mba numva batari ku rugero rumwe oya nico kino basambanye gusa yego umwe n'uwa majana yego jemba numva Imana menga yovuga ati kagutorotse kuri umwe nta cyaha gito na umwe babiri batatu abana oya niko bimeze nta gukabya umuntu afise abahabara bicaye batatu ntace yigira ngo je kameme ngo biragenda ngo vyopfuma uri umunyavyaha nk'abandi nk'abarutazara nimba ariko bimeze umuriro uzowota cyo kimwe nawe mugabo barutazaro canke nabandi bameze nk'abarutazaro nawe ndafise ijambo ry'ihumure ryo kubaho hamwe bo kumva ubutumwa bahumurize kuko bijya bihe birateye ubwoba bakihana Imana ifise imbabazi kuri bo kandi wasambanije umwe n'uwasambanije igihumbi none Salomo yafise abagore bangahe Salomo ngo ni igihumbi n'umwe arajako bamwe barutazaro nta gitangaza yakoze kuko ntarashikana abagore Salomo yarafise ariko icyaha cy'ubusambanyi ni kimwe oya jana nubwo menga biratwengeje ntoyemwe akantu kavuga ngo nimba Imana yoba yarababariye Salomo yego mugabo Salomo menga beje abagore ntabavugwa ko nk'icyaha Salomo ko menga muze abagaruka bakabimvuga ko nk'ubuhizi haro ne teori sigaye hari no munsi vuga ngo burya umuntu ashatse yo nirongorana n'abagore barenga umwe kuko uravye basokuru baco kwizera batubanjirije mbere banavugwa neza muri bibiri nta wigeze atunga umugore benda kubajije wivye inka no wivye agakwavu bagizwe icyaha ikihe bitwa basuma icyaha cy'ubusuma none gihanwa cyo kimwe ariko sentare nubwo ntaza amategeko cyane sinibaza ko ihada bicibwa ubwibwa inka ngana niyo barabagaciro kavyo mugabo icyaha ni kimwe imbere y'Imana rero umusambanyi yarasambanye ejo n'ubundi muntu
umwe bakinyegeza ntibafatwe n'ubusambanyi bwa barutazara imbere y'Imana bose n'abasambanyi bazohanwa cyo kimwe rero nta bintu byo kuvuga ngo hacitse igikuba nta nkacitse amabere nta byo kuvuga ngo ni antikristo mu bintu bimeze gutya ngo yinjiriye muri Guinea Equatorial kindi nyene ni icyo ubusambanyi cabaye nkuko abandi babikora bakabinyegeza nibaza yuko igihambaye nuko abantu bobona yuko icyaha cyo kiramena amadirisha kikaje hagaragara abantu basigaye bakora ibyaha bifotora biri muri bya bihe rero turiko tugomba kumenya ko hamwe byihezo biriko biraza hamwe mwatanguriye mze warumugisha kubana namwe ni byinshi uhuye n'inzu y'ibitabo umusokora igitabo ubona n'ikindi kigisha n'ikindi menga wo gisoma ariko ko Imana ikiduteretse nibaza ko tuzongera tugahura murakoze cyane Imana bahezagira Dico Entertainment.